umwamikazi wa gospel nkongera nk'abantu wa film umva je na Happy River ndazi ko hari Happy River tawundi bo birajamwo mugabo tuvyumvikana ko bija private kubera singombwa ibintu hari ibintu simpaka bije ku mitandao ariko basha ndabivuze no kuri mugana yandikiye video asha badekoye nyene urumva yakoresheje abatara binzigigo barandika video badekoye urumva hari kuba propose urumva yari kutera ivi so je byarambabaje kubera ko ibintu byanje nashaka kuba private ko biba private wewe ntabwo ari ngombwa dushira ibintu kumugaragara ivyo byo kwambikana impeta ngumaka kuri airport abantu bose babibone bije ku mitandao bivumo ya ntabyo nashaka ko hari twarabivuganye bibe private mwibanga asha tubibike kabisa mu byerekane ryari tuvyerekane mariage abantu mariage bayimenye nta kibazo mugabo bibe privé urumva ariko rewe namba yibajije ati nta mukobwa aterega ivingo yanke biraza kumunezera surprise je navuze ikintu eri private nico nyene ntabyo surprise canke nivyike renda birefiza urumva kabisa birapfa birashika urukundo rucara rwarahagaze narugihari ati urukundo rwarahagaze I got This is Flash TV. We shine to progress. Yeah, of course mwamaze kumubona tukaba kwa mushikanye muri Special Garden ni ya jaride y'igitangaza ya Fresh TV 257 mutaza bavuga ngo turiyemera mwamubonye turiko turaza mu modoka Sandi Nduwimana kabisa umuntu bakubwira ngo mwamikazi wa gospel shasi mwice n'umwamikazi wa film ibyo byose yaravyemeye nubwo ndabikora byose nukuvuga ko uraza hari ikintu abantu bataratahura nikubera nkora film nkongera nkakora movie umwamikazi wa gospel nkongera nk'abantu wa film kubera ko ndabikora atabwiyemezi burimo nibo barabagisa Sandi je ndazi ko bikora ukanabikora neza mugabo nanje ndafise amakenga yo kumenya ngo kugira urinde witwa umwamikazi w'ibintu babisa naho uvuga ngo mpagarariye abandi bose babikora je niko ndabitaho yawo siko ndabivuga donc en fait reka mvuga ati basi umugabo wanje umwamikazi wiwe suko none ngo gospel rand umwamikazi ko ndayiririmba
bisigura ko gospel nyene abaye ari umuntu waba ari umugabo mwambikanye akazi kanje nuko umwamikazi mu gikorwa canje gospel ndi umwamikazi mu gikorwa canje movie ubakira gute abantu baca bifata nko kwiyemeza bakavatira uno mukobwa nawe ariyemera tubunyene niwe mwamikazi wa bino bintu n'abaca abantu kare tujya ducomment je nitwa nkunda bikunda rero niko nikundira yangize mise nabivuga ndacokoza nyene kugira stress zibe zirageye ni sandi kabisa ni mwari mwamubonye mu buryo bwiza mu mwitegereze neza cameraman ariko aramwerekana uraberewe for sure mama we merci kubivuze the fashion si jewe gusa tuvugisha ukuri no kuva mu gitondo uramaze kubigirwa n'abantu barenga batanu yego babimbwiye abikubwiye ibintu bigurirwa hega sandi umwamikazi ko mbona n'izina ryawe ushaka kujyambarira werekane kuri we sico vraiment gusa nyene ubonye akantu keza ukagashimura akagura umwe mu bantu wenda nakunda abantu bakunda kuvuga bati sandi akora ibindi byose ariko ni umwe mu bakobwa bikwiza bambara bakikwiza bari muri industry no kubera ko bimatanye n'agakiza canke ni nayo mico yawe niyo ndabikunda n'agakiza byose birimo wagenda ukabona yambaye isaha izimvye kabisa karate nk'ubusanga ari mu diaspora mu mutwe wose andi burya ngo igisuko ntigishobora kumumara ko iminsi indwi aba yahinduye ukoze n'agasha mu mwanya hazabonye kwa famille ville uvunja amafaranga atari munsi y'imiliyoni 2 uyanyanyagiza mu bantu uyacerera ku bageni kuko bamaze kuba abageni baravuga ati wow uno mu diaspora kuko bayimuhebere kandi no mu diaspora afise urukundo kigashinto wagikoze kubera ikirasa naryohewe kubona Fani urabona ni Fani yaciye mu tuntu twinshi nyene tubabaje baramutyoza baragirana ariko kw'Imana imwiyeretse ikamuha urugo gwiza no kuri ntawe reka kubishima cyo gituma navuze ati twaraganiriye ndamubwira sonzo bandi kuri mariage yawe anzaniye invitation basi mbwa acarantumira muri Etat Civil rero gukora bijya ahantu kuri byari ngombwa ko ndabikora donc ni intererano yiwanje kuri we no kuryoherwa byose birimo sandi iyo unezerewe ntiwihisha basi nishabwo no kurira nori naje ndasama emotion hajya nahatswe no kurira bonye ngene basi akubise sinyatire taramutahe emotion naje yo kurira niwo wase wumva ati je byanka byakunda ndayavunja ndayabasese ko nubundi ni imyaka ijana ego abantu bazi ko bimvira byinshi hari n'abantu baradye bijya bintu baravuga ati bino bintu bwo so kwiyemera wowe bivanye wewe wigize umutima wabikoranye umuntu wumvise ko avuga ko bijya bintu wabikoze ari kwiyemera wereka abandi ko nabarenze cyangwa ufite amafaranga menshi umutima wawe wumva ucu byakira je numva umenga biba biryoshe nyene kubigira kujya nama ndabibona no kubana abanye bagufasha ubwira ukore wundi mufungo ngo unyanyagize uvuga ati reka nzayaronge kana umuntu kuri Maria yaje sebandanye neza guteza none sivyo none ni uko nyene Prince n'umwana nabwo ati tora n'ibihumbi 10 turonko uburyo dufata taxi abandanye ararorera kira kintu gisumwanya wacu n'ibintu umwanya wow rero sandi Nako navuga uburyo ubu naberewe bariko barabibona iyo umuntu yambaye neza tube tunabivuga muko imbere yuko tunaharenga nimba atari banga burya abastare ngo nta buzima buri privé bafise iyi kanzu wayiguza ngahega sana isaha duhere ku isaha mbo iyi iri connect na telefone yanje nshaka nditabera ngaha ni iPhone watch oya ni Samsung yo je nkoresha Samsung vraiment ngenda na Samsung ni Ultra 23 zimwe ziri ku isoko zigezweho mbo urumva nawe cyuvyumva mbo isaha nayifatanye n'intuze entre umuntu atazi iyo telefone izimbye gusumba no ma iPhone aya mama macho matatu urumva birajana iPhone 14 isohotse 23 yaciye isohoka 24 yarasohotse kenzi kirasohoka iPhone umva bigenda biraba ba Samsung n'aba iPhone barapingana sana barapingana mbo amahera nayiguze mbo ntabwo ari hejuru cyane ndamenga nayiguze namba ari $350 ibintu nk'ibyo kandi nayiguranye na telefone kuvuye haruye uko nyene wasanga iri muri ayo mafaranga ayo mahera uzi ko arimo parcelle y'ahantu runaka oya yego yambuze y'ahantu runaka cyo kuja muri rero hakatira ikanzu mbo ikanzu ntabwo izimbye cyane ndashobora kuba narayiguze nka iri nko mu madolari 80 uko nayiguze online na shipping irimo byaratwaye nk'ijana ko yakugira bayikuringa turarihira shipping cost ya wow from Dubai or Singapore
online hariho ibiva muri Turki mu Bushinwa iyi sinzi aho yavuye exactement wowe urakomanda gusa ukabona barabikuzaniye niko vuga ko wambaye ngo twibagirwe ikirato c'igitangaza gihonyeye muri jaride yacu ikirato ntabwo kiri hejuru cyane ya nka $40 ko kubera none nzi ko mba Canada dukoresha amadolari ikizimvye cyane ku rugero navyumvira 40 cyangwa 45 uko ntabwo kizimvye gose zo kutuma umunsi umunanje nshopingiro wanje mukuru bazangura mufisi turamufise urakoze kunyibutsa zo kwishura ubundi munsi ishanete ziba zinazimvye biba babibonye kabisa ishanete je nazo nyene ndazikomanda en ligne ifoto ni izina ryanje cy'ikinyafrika iwanje ni ifoto yiwanje cashaka izina Sandi basi yoyo ntabwo ari menshi oya ni 4 mugazi zirarutana iyi nayiguze 4 zirarutana hariho ni za 5 mu mutwe ho ndabona yuko byanka byakunda amasaro yiwacu Bujumbura wamaje kuyashorera kuko asha iyi ni Riska Mixed Salon niyo wangiriye niyo baba bikoze muri rucuracika aca bapfa kungirira ivyo babonye aho wari wacize ko shaba bigukoreye neza aca bapfa kungirira ivyo babonye hari ukuntu umwanya munini Sandi uyumva bavuze ngo izira ngo Sandi kuta kubona umukobwa ari naturel tukabona umushatsi uri naturel ibi bintu byize vuba byo gusuka yego umva nyene ibintu birahinduka mugabo ntabiretse no muri Canada nkunda kuba ndi naturel ndashaka kuba ndiko ndabwira kubera ndino ndi mu media na Canada ndabigira ashaka gufata ifoto gusa sino jawe ndi natural kabisa citwa amahereni mbona menga ntiburi yanatobora nukumadika ubaye ngo nashira kuba wamaditse bisanzwe naratowe mugase ndayashirako sindabikunda inzi ningene nato sindabikunda nguru Sandi order from Canada to BJ Bujumbura kama Buja yo mpamvu muba mbabanye yinjiye kutukana muvuga kuko umuntu nimba afise amateka tuwe tuyavuga ababishira mwinzigo nabo babireke ahubwo nabo bisengere banakore kugira nabo nyene baze baheza kigwe bibagira indirimbo yanje ariko kandi nayisohoye no munsi vrem wajanye kure cyane niko urusweze nikayisahao bana hapo twinjize mu Sandi dukurita kukava bagakora sikonyene nipfuje umwanya munini kuzumva Sandi karandirimbira amaso ku maso none birabaye nanje ndimunyisha mbo igitero ca mbere ndakibaririmbira kugira mwumve na n'indirimbo ivuga iki nta kiguzi natonze ngo nkunde uyo Yesu yankunze ivy'ubuntu yarabambwe yakubitwe inkoni byose kubwanje ngo ndoswe ubugingo niko huru mimi niko huru kwa upendo wake na niko huru mimi niko huru kwa upendo wake uko huru manake niko huru ndidegembya cyangwa ndidegembya ko Yesu yarambambiwe ndidegembya ubu ndidegembya kabisa Sandi hajya mu bo yacunguje ayiwe maraso nawe urimo wone urimo je ndimwo ahubwo mbashaka kumenya ngo wewe igiti kigutera kubyizera ukabyemanga ati jewe ngo yabambiwe nanje ndimo je ndimwo je navukiye mu rugo rwa deja papa na mama bari bakijijwe donc navutse mu rugo rw'abakristo donc ndavyisangamo nkuri muri Sunday school waciye muri Sunday school numva ngo twara Yesu yarabambwe n'amafilme tukayaraba tukarira muri ibyo bihe nari umwana igihe bakarira ngo ni Yesu bakurite musoma donc nakuze numva nyene ati irumva mubo yacunguye ndimwe urumva nubu ndacari ndimwe nyene Change uracabifata nkuko umugana wawe twavyumva muri Sunday school tukabibona nk'ifilme canke tugapfa kuvyakira tutazi impamvu nyene nyamukuru twavuga ngo nanje ndi mubo yacunguye urumva kubera ko mu kubatizwa urazi ko batwiha inyigisho urumva ndinze nemera ko yambambiwe nkemera kuja mu mazi menshi nkabatizwa nuko navyemeye kandi ndavyemeza yuko nacunguye wow kabisa niko indirimbo yitwa yayisiguye mu Kirundi
mu banayirabe tuba twamaze kuyipininga hasi niyo comment ya mbere itangura mugende muyirabe kandi ndafise ijambo mbwira abafana Wow. sinzi ko nawe umaze kubiremarika jewe vraiment sinzi gituma indirimbo zanje ataziraba je filme yanje barayiraba kugwo hejuru gushika je numva filime yawe nivyo wigeze ni mu bantu bakoze amateka filime yawe ikwiza ama views ibihumbi 100 mu mwanya mutoya cyane je ndakubwiye filme ndayishyize ko irijana ta force sizeko Oya. utavuga ati kujya Ngo gupartaza gusa kuri washarinze, Facebook ariko indirimbo je nibambire n'ubutumwa na indirimbo ko mbona wakoze na video nziza nkumva utanga ubutumwa bwiza Yego. utumelodi nkumva tugwamwo ni kubera iki je ndenze ndayandika nkayisohora burya mba nabonye ko ari nziza mbo sinzi ko bavuga ko atari nzi canke sinzi ko babona umenga bankunze cyane muri filme gusomba kuririmba nico nagenda kubwira sana Yeah. nta kuntu woba wa mwamikazi wa film wa gospel ukamwikawusha gato nimba ko igikorwa canje naco uzi impamvu? sinzo cika intege amavuta yawe ko menga abantu bariko barayabona cyane muri filme baranabikomanta kenshi mugabo n'ukuri menga ntibinci intege ko noheba indirimbo oya vraiment sinzoheba kuririmba nzofuma ndonka ayo maviews make nambari 20k ndazibone mugabo ndabashirire ku ushaka zo kumviriza ushaka reke wari ukiri kubaganiriza abafana babwira ati se mwebwe oya vraiment n'ukuri abafana jewe filme irashobora gukwizana na 20k ku munsi cyangwa ikaduga gushika nk'umwamikazi Grace ameruka gushira iri mu 270 ariko indirimbo ndayisizeko ngira ngo ni 30k nko mu mezi anga uretse indirimbo yabati bukuku yo kurubara rikorabo na collaboration y'icamamare mu karere ariko izindi vraiment filme barayiraba cyane usumbye indirimbo nanje sinzi impamvu nkeka uko utaririmba igisirimba nzohindure shaka bindure njye mu gisirimba ndabacotobora ariko sinabaza ko Sandy yakigishobora Sandy burya mu bintu byinshi byahindutse kuri we n'ibiro byariyongereye kuko nabonye mwe usigaye uri mugufi naguhere kuri muremure sinzi ko twarigeze guhagarara na sano kwa turi ndakwiresha ko mbona uransumba mugasi neza ko duhagaranye wowe kinsumbye uburebu naciye mba mugufi ubu nabyibutse gabanya inkoko zo muri Canada ubona ko zakwiyobotse ariko kenshi je mbyibuha cyane nje mu Burundi kuko ndirekura hariya kubera ndakora ariko ino usanga ndiko ngene mba nakumbuye ibyo kurya byino kacu usanga ndiko ndarya ntari ku kazi ariko hariya nguma mbuja kenshi mbyibuha cyane shitsina Wow, Sandy tugaruke rero ku ntama yacu twatangiye tubaga canke turya ubwa mbere iby'indirimbo bavyumvise launching uherutsemwo barayibonye ibikorwa yogiye gushigikira nibaza ko turaza kwagaruka cyane kuko abafana basanga barabana yandi ma TV tuvuye mu birori bya Fanny Vine bya Etat Civil bihurera n'uburyo abantu benshi bamaze imisi bibaza nk'ico nanje nibajije ati se Sandy wewe nijyarazoshikirwa ryari ko tubona ari umwamikazi yeze Sandy nakuntu kova kwa Fanny utahubwi wawe unjanye mu byo wanje Gome mu byo abandi wavutuma mvuga ibyo ntashaka kuvuga oya ariko tuganirire cyane cyane abafana baba bifuza kumenya tese umwamikazi byiwe gute nawe ushigwa mu majwi y'abantu bavuga ngo umukunzi wawe baramuzi igihe kinini imyaka ibaye myinshi tobora muvuge tu ikaraza kiretse byari magera byo byara iriya twaza babivuga Sandy ari mu rukundo rw'igihe kinini n'umusore yitwa Happy River River Boy baramuzi umwe mu bakinyi ba filime nabo nyene bigihe kinini igihe kibaye kinini ariko sinzi mpamvu abantu banakubona bakavuga ngo Sandy nawe harageze igihe tubona ubukwe bwiwe no kuvuga abantu benshi barifuza kuvuga ngo ese Sandy we azubaka ubwiwe ryari Sandy ni ryari nta kuntu kova kwa Fanny dutaha ubwawe urumva je na Happy River ndazi ko hari Happy River ta wundi oya niwe naramuvuze wundi tutsi niba gusa hari mushasha ngende oya nawe niwe nyene bavuga haize imyaka 3 babivuga mugabo bwa mbere nta rukundo n'ukuri twarimo baravyicura gusoya mugabo byaraje bije mugabo turapanga ko ibintu byacu biba private sorry gato byaje mu mwaka ugira kangahe muri ya myaka 3 muri ya myaka 3 umwaka bimaze nk'umwaka nukuvuga neza zose barabyicura gusa mugabo ntabwo byarimo kwari gukorana gusa so bo birajamwo mugabo tuvyumvikana ko bija private kubera si ngombwa ibintu hari ibintu simpaka bije ku mitandao basi tuvyumvikanye uko rero iki gihenje inje hari ndi muri Kenya hari umuntu ariko basha ndabivuze no kuri mugana Sandy yandumikiye video asha badekoye nyene
urumva yakoresheje abatarabizigigo barandika video badekoye urumva hari kuba propose urumva yari kutera ivi urumva basi byaravuzwe baravuga ngo ivi rirategwa mu masaha make menga wari mu nzira uri kuraza sivyo hama mu nyuma inkuru twari tunafise ya vuba tuza kumva inkuru ivuga ngo gutegwa ivi kwaburijwemwo ibyabaye bigikunda so je byarambabaje kubera ko ibintu byanje nashaka kuba private ko biba private wewe ntabwo ari ngombwa dushira ibintu kumugaragara ivyo byo kwambikana impeta ngumaka kuri airport bibi abantu bose babibone bije ku mitandao bivumo ya ntabyo nashaka ano kuva yari kwambikira kuri airport je sinzi ko yari kuri airport cyangwa aho bari bamaze kudekora kubera je wandungikiye video yandungikiye ambira ngo badekoye rero sinzi ko kuri airport yari yaja yizanye nibaza ko yari kuguterera ibyo kuri airport ibirori bikabandaniriza hamwe badekoye hariho mbere na TV yerekanye uwambonye kuri airport nge nari meze yarabonye ko narishavuye hari abavuga ati mbere ngo yaje kugusoma ngura namukwepa sinzi ko wabibonye na byara nawe akavuga ko yabonetse ngo umusomye wanga oya ahubwo narakwepa nakwepa ahubwo menga bizu ntiyigeze yabayeho narishavuye vraiment narishavuye mugenzi wanje kubera ko twari twarabyumvikanye ariko acarabirengako peut-être yibaza ati nta mukobwa atererwa ivi ngo yanke niryo rya mbere ati bizonezera umva ni surprise uravyumva nawe ko yabyibagije siko byabaye je byarambabaje vraiment sanje no kuvuga nyene ugutegwa kwive kwa kuri Happy Live waravyanse complete naravyanse kubera yabishize ku mugaragaro twari twavuze ko bizoba private by'iwacu donc yaci abiheba kubera yabonye etanyene nari mutari meze neza rero ico ntatahuye nuko yari yateguye kugira kuri airport canka aho muhira bari badekoye mugabo yarazinyerese barazitaye ishavu mugabo yarantahuye ku buryo kubera twari twarabivuganye bibe private mwibanga asha tubibike kabisa mu byerekane ryari mariage abantu mariage bayimenye nta kibazo mugabo bibe privé urumva ariko rewe namba yibagije ati nta mukobwa atererwa ivingo yanke biraza kumunezera surprise je navuze ikintu eri private nico nyene ntabya surprise canke nivyike renda birefiza urumva kabisa birapfa birashika mugabo rero yarantahuye kubera twari twabisize private ni private nyene ati mbabaye nyene bya birahera nyene turasabana imbabazi birahera mugabo urukundo rucara rwarahagaze narugihari ati urukundo rwarahagaze my god nico nagira mvuga ngo ati kuko sandi nitubeshanye sinibaza yuko wase kwa guterera ivi kubera ko ibintu ahisemwe kubishira habona nubwo mwari mwarabivuganye nibaza ko ari ikintu cyari kinyegeje inyuma n'abariko barabyumva badufashe bisa naho menga ico kintu cabaye imbarutso iza gukwega n'indi ngingo wari ufise muri wewe yo guheba Happy Live kubera amakuru dufise burya sandi je simvuganiza umuntu nanje harayi intango mba afise avuga yuko urukundo rwanyu rusa n'urwamaze gupfa bivuye kuri wewe wafashe ingingo yo guheba Happy Live mugihe Happy Live n'uno munsi ariko arakwirikwa ko hasi hejuru kugira ntusese ubufungo wica gwa rukundo yarizeye ko goba gwarapfuye ibi bitaraba byo gutera ivi mu mutima wawe sindabyibaza je n'ukuri iyo bibandanya private n'ubu babikiriho bivuze yuko sandi urukundo rwawe waruhagaritse kubera ko Happy Live ashatse guterera ivi habona yego nico cyagutera gufata ingingo yo kubiheba urumva ni sezerano uranzi kwita isezerano biboneka kumenga n'umurugo umenga ntivyogenda neza kwita isezerano ikintu kweri mwanyegeje mvuga ati tukinyegeje abantu babone gusa tugira mariage ukacugishira ku mugaragaro oya vraiment byarambabaje kandi nawe yarabitahuye ko amevunja ahadi sandi urumuzungu imico y'abazungu yaragufasha ukuvuga ngo umuntu yishe na banumva umuntu anishe na rendez-vous mwahanye aravye nabi wo bimuha yego nukuramba bare sinzi ko ingena za kubifata ko randabivuza ariko no nubundi abantu benshi barabimenye hariho na video bandungikira video na kijaja arabizi yari yanditse nyene no kwigato byose na video aragenda ibona rega sandi ariko utandukanye abandi bakobwa bama bapfuye n'abahungu ngo kubera ko utanyerekana nyerekana nanje bambone cyane nk'abari y'abasore baba baramenyekanye wowe kubwawe menga byahindutse ikosa Happy Live guharanira kukwerekana ngo isi yose kumenya
je nukuri umenga sindavyumvamo kubera nakangwa gizuku ngo nanje ngo ngiriko ya je byo wanje shaka nukuri bibe prive ariko n'ubundi mariage urumva ko yobaye bikaja habona mwego ntaco urumva umunsi wa mariage n'umunsi wa mariage nyene umva muba mubishiza habona kubera ibi byo guterega iva ari bishobora gupfa araho bishobora gupfa ariko bishobora gupfa waramaze guterega none akamaro naka ni mubigire prive byose hama mariage ariyo mushira ku mugaragaro mwaramaze urumva kwizera namuvuga ati ubu rero birarangiye ariko nta kandi kantu kagakosa kari inbox karenze kwica iryo sezerano ryo kuvuga ngo reka ibintu tubikorere mu ibanga ibyo tuzoshira habona ni mariage nta kandi vraiment n'ibindi twahora dupfa n'ibintu bisanzwe n'abata nazibana zidakomanya amahembe n'ibisanzwe mwegereze gupfa ibipara iki abadrede nawe uratendwe umusore Imana so uwo mugabo urumva ubu mugeze ku ndundo uravuga ati ibintu biranse kuvuga ko yabitahuye abaye yofukama akagusaba imbabazi ati mbabara mukunzi wanje kubera Sandi tubwizanye ukuri ni ibintu yakoze kukutamenya we yarazi ko bija kunezera ariko bikakubabaza riva aramutse apfukamya agatakamba akazirikana ikosa yakoze ngo ati tubandanye urukundo rwacu niho mubabarira ngira ngo naravuye no naho nyene sinzi muzobimenya ndamutse ndamubabarira riva muzobimenya kubera ko utomabarira ikintu ngaha ndacafise ishavu sinibaza twarahejeje vyarahetse je sinzi vraiment ngene meze Imana imbabarira ariko Sandi birashobora gusubiza ubwenge inyuma kiboka ibi amateka n'ibigwi n'ibintu byose mwaba mwarakoranye na Happy River kugeza igihe mucanga na business nibaza ko atari bangirimwe amafaranga menshi ijya business ego besha bavuga ko twayibanza ariko ujya ni River wenyene hariho amakampuni afasha abajene cyo gutuma muta supporting abajene cyo gutuma mutagenda ndibaza aho indi ndirimbo yarimbye yitwa Bije hariho amantu ama microfinance afasha abajene aba boosting je nta ruhara afisemo vraiment mu bintu byari abantu amakuru ko ari cyaye ama miliyoni yawe menshi kabisa oya nta ruhara vraiment ndabifisemo benshi ndazi ko banabyiyumvira ariko nta ruhara ndabifisemo niyo makuru abantu bari bafise bavuga ati none Sandi ibyo bintu byobahoho aca yemera ahebe imitahe yari afiseyo ndanavuza akantu mbona urakangutse sinzi ko ribaje ngo ashatse kuvuga ngo mwaracanze n'amaraso nako nza kugaruka ko umugabo yitwa Nyama yasa nuwo navuze ahubwo ati Sandi bamucunge neza ikintu kimuzanye mu Burundi baje kurema umwana na Happy River urasubira muri Canada cyabyaye none none mu mwana avaye ko mariage iba nivyo biharaho umugabo kuri jewe sinibaza ko byo kwerekana ishusho nziza ku bantu n'igikorwa sanze wundi umuririmbyikazi wa gospel ego birashika umugabo ndacirinda cyane ico kintu kubera ko na kategori sanzwe ndimwo ntibinyemereye ariko nibaze ko ikosa no kuvyarana nawe ava mariage ariko kuryamana nibisanzwe kuryamana nibisanzwe ntabwo ari bisanzwe kuko Bibiliya ntibitwemerera navyo nyene ntabwo ari bisanzwe bivuze ko ubu Riva yokwicwa n'inzara akakorana ubusa muri kumwe ugakauka pe ukavuga ati ibindi biriya bose neza cyane kandi nawe nyene ategerezwa kucubahiriza kuko kirimo no mu bintu erega byo duteranya naco nyene Sandi sanze urukundo rwawe rugoye gukundana nawe ni nko kubutekeye iki kwama wikengesera kubera mengo hagarara ku tuntu twose twose kabisa ko kudukurikiza twose sino ntabwo bigenda kabisa bivuze ko umwanaliste yitwa Nyama yarihenze gose kuvuga ko wowe uje kugira mwunge mureme iryo oya Nyama hariho byinshi yamavuga atari ivyo kandi ni byinshi yamavuga ati nko kuri jewe sinzi nko ku bandi muga kuri jewe arifondera amajambo ari ibyo aba yatomboresheje nyene ugasanga nivyo mugaba bitomboresheje atabifitiye icenyezi ariko kuvyiwanje byose bya nk'ivyo ntabwo ari ivyo byari umwana ava mariage no ni nk'ibihe Nyama yigeze kuvuga uravuga ati mugaka nuko akavutse niko bakavuga byinshi no kubikivuga ora bastatizi wakana yigeze kuvuga abanza uvuga ico cyo mvuga iki nanjye nashaka ndakubaza ahubwo sindavyibuka ko nigeze kuvuga ikintu kiraho ngo ngabo ngo bahuriye Zanzibar na River ngo murajye ibirori hewe ku mucanga wa hariya nobesha twaragiye Tanzania mugabo turi mu kazi twebwe ni nkuko tuba turi ngaha mu Burundi ijya ndimba bati kuko nayikoze turiyo mugabo twari tujanywe na filme na filme twarayikinye ntirasohoka niyo twasizemo Zuena wa Diamond yarimwo ntabwo irasohoka izotse twari gukina movie nibisanzwe ni nkuko tuba turi ngabo nibyo tukorera ngaha hano nabyo tukorerayo
asha yigeze no kuvuga ejo bundi ngo yavuze gute ni amafoto yari yasohotse umeze nk'uwabyibusha ukundi kuntu avuga ati burya Sandi rero Riva yaranutse Sandi afise inda y'undi muntu w'umuzungu yibera hariya mbeje nyaba yarahinduye nomero je sinkimubona ngira ngo yarahinduye nimero zo akoresha kandi nyama ibyo yavuze wacumenga ni insinzi bamaze kubona ushitse kuri airport nini byose byakurikiye bakumva Riva yashatse gutera ivukanka wamenga wamuteye ubunyara kuko usikaye wizaye ubundi muntu narabyumvise benshi ngo ujya ahango yashatse ngo hajya ngo kwinyegeza ngo kubera ngo afise abandi ngo hari ibintu byinshi barabivuze byinshi nyene aya ntabwo ari byo vraiment je nkunda umuhungu umwe gusa gusa bashaka vi yanje kiba privé uretse akazi sanzwe nkora nyuma yari Riva ubutegekanya gukongera gukunda ryari Sandi nimba candidature biri hanze nanje yanje ndayiteye nta cyumviro gihari ziko numva shaka gukundana no mu diaspora cyumviro kuri Sandi kabisa nikiraza urumva umaze kuba muri iyo situation biragoye kandi kushoka winziza ikindi kandi ubwo nyene mugabo urabitegekanya nturi mwandi bavanga urukundo rwanje rwaheranye na nawe ko mvuga ati harageze ko mu depose ama 7 nzobivuga wow ya kandidati uzamenye ko uzakira igihumbi ku munsi biramutse binashitse wifuza gukundana n'umuhungu ari Lokonga canke amaso yawe uzocu yarabisha hakurya ya Atlantique mbo je nibaza gukunda n'umutima gusa none Riva wone twakundanye hari abandi bandondera kandi baracariho na hariya kandi bari urumva mariage yego mugabo anarenza avati bayikorera mu ndege yego ni umutima gusa w'umuntu gukunda naho yubuye no mu Burundi canke ho hariya utamukunze ubutamukunze me wamukunze nturaba pe importe ahari kabisa wawo ngayo nguko Sandi nuwo Sandi hari ibikorwa bishasha woba hambavu y'ibyo wavuze abantu bakwitega nyuma mu muziki no muri movies uretse ko ntaje nzanywe n'ibikorwa byanje nazanywe n'ibikorwa bya Revelation Worship Team nanje kubashigikira ariko byararangiye mu yingima ndasigaranye insemaine muri insemaine sigaranye ndashaka gukora ariko indirimbo na Ilasige ndashaka gukora na filme nimwe canke zibiri umwanya ubinyemereye na cyane kuri no mu bantu bamaze kwandika amateka bashobora gukora filme nziza ariko bakayishutinga umwanya muto bishoboka genda ndagira ibibazo kwe amahera ni meza nta muntu wawugira navyo twoshobora ariverange n'amafaranga sinamafaranga n'amahera barimwe uremera ukaruhuka siragorenga none je kundi mufitanje bandi ko nagenda benshi barambwira muri indasati wowe ngene ukora ibiho indirimbo ati twenye tuba ngaha biratugora ariko je ugasanga zibiri ndazikubise kwere ndazitahanye ntashe ndazifise kugira nze ndonke ico mpa abafana birarusha ariko nakundi uravuga ati je naritavye umuhamagaro narabyiyemeje ndakora ijoro yari amasene nkora mu ijoro duheretse kuri kino kibazo bibaye ngombwa yuko uzandika igitabo bitewe n'amateka wacanyemwe na Riva ndiko ndavuga ko menga gwa rukundo ntiruzongera kubaho ariko nifuza ko gwozosubira Riva ukamuvuga ko amajambo atari make abiri mu yari muri ca gitabo utozo kwibagira bivanye n'ibintu wacanyemwe na Riva naya mabi canke meza numukozi arapambana vraiment ico asha nukuri arakora atitaye sinzi ko abikora kuri jeje nyana kubera petetre bangita umukunzi atitaye ku mafaranga canke kuki arakora cyane iyo ndino arakora cyane imbere acahagarika n'ibikorwa byiwe byose kugira ngo bikunde subirana akazi inyuma kandi ivyo nanje byari kumfasha byari muno kuvuga ngo namukunze kubera ico kubera nkorera ibikorwa ngabo nico vraiment kandi nta muntu atokunda umukozi nta utonezere ku mukozi nduvuga hanini nico nta kindi shaka gukurikiza ariko hanini ni bishimikiye kuri ivyo muri ca gitabo nyene ku rupapuro rwa nyuma habaye haza kuja defo y'uwo muntu turiko turavuga nihe defo tokwirengagiza gushira muri ca gitabo kuri Happy Riva defo arashavura cyane arashavura ku buryo yofata decision mbi ashavuye mugabo akaza kukiregreta mu nyuma arabizi sindamubeshe nukuri arabizi sindashavura rero na mena TV kabisa kubituguma asha mwiko muragenda no mu muduga wiwe yo kururutsa ururuka mugabo après arasaba imbabazi umuntu aricisha bugufi Riva asaba imbabazi asaba imbabazi mugabo muri ujya mwanya ngira ngo n'umupanga yo
yo gutako yeah nibaza ko abavyumvise sandi wari umunezero kubana nawe yego uzogira urugendo rwiza nagira mvuye ngo tuzosubira vuba ariko tuzonasubira sikera ndanafise n'ibyo muri mwaka nzogaruka rigaje hanini hasi nanje mu vy'iwanje wow ushobora kugaruka muri mwaka sinzi ko wabonye cover yerekana ko shaka gusohora abari muri Let the Star Shine ya muri rebo yawe nitwanayivuze ko disi twanayivuze ko donc jefisa amademande menshi y'abantu bashaka ndabashigikira rero nkaca ndaba abandi fise kwinzizamwe abandi nanje nije ndabyifasha nta muntu afasha ngo ari ama sponsor ntivyoshoboka neshaka kubera sindabasinyisha ngo mpaka ngusinyoya donc biri muri je kuvuga ati ndagusupport indirimbo zibiri canke zitatu ya nzotegura kuza kubasohora kugira ngo nakira abandi nganguma numva abantu benshi ngo ari kugumana ngo babiri gusa ngo akaba ari bo witenga ngo abandi ngo kabari oya nimba ufise uwo mutima wo gufasha abaho gukuramwo kubera iki numva ngo abandi ngo bavuga ko batarashika nabo nyene naravyumvise babivuga ngo turagera aho tugeze ikindi bintu nk'ivyo none bajya abandi nabo ndabareka mugabo sandi nivyo nka Daniela ntiharagera ko acuka mugume kujya mwana none abo bandi nabo bashaka ubufasha baho ubufasha ku ruhande mugabo ugira abantu ugumanye nk'abana ba Let the Star Shine bishoboka rega nanje rega nta sponsor office nabazungu canka company office none kutababwira hariya numva gafaranga bagasesa gasana amagara abazungu babisoma vraiment narabaro ntivyoroshe kuronka umuntu agusupport je nabo ndaro nageje kurabona ko n'abantu bibaye ngombwa ndagenda gutanga support no kufuvye n'abafakazi muga je sindaronka abantu bavuga ati ngo barashigikiye nabijya byose ndabigira ku gatweke wanje kumbura pambana kabisa n'ubu nifuza kubigira sinzogenda ntabikoze yantuka kabisa naci mpambanaje ku bafakazi ya Imana igufashe kabisa ibibemwo iciza no kuzogaruka nako ndavuga nti mba numva ko gumana nibaza kuri zona kandi kajyo keza ko kuyaga utanaje jenzo gusanga ngiye kuzenda sanga aba diaspora aho bari za USA Canada ndazizunguruke Norvege ninjire nana yugurira kino kigano ndanagitura umuntu yitwa Nana numufana wawe aba muri USA yarazi yuko nza kwakira yambwiye ngo ndakuramutse cyane kabisa aho sinzi yuko ufisa akajambo kamwe canke tubiri ku mutima ubwira abafana bawe cyane na mbere ndabashimiye Fresh TV ndabashimiye cyane kubona mwanyakiriye neza hano heza harakayaga keza umenga nibereye hariya nyene hariya kumbe ari habaye ikintu nuko hari akayaga ariko urabona negeye haje imbere gato uguye rusharuye ubushuwe bwari bukumatse na mufise jardin nziza vraiment twakabeho gusa ariko atani ndugumba afise welcome back genda umuntu asha ngira indugumba cyane sweatinga cyane so ndabashimiye cyane kubona mwanzanye kandi ahantu heza cyane ama nyene muri bwa umwe nyene abo kuri Fresh TV nyene mutembere na Sandindi w'Imana hariya n'abasandindi w'Imana batemberere Fresh TV for sure hama ndabashimiye cyane Imana ibampera umugisha amen ndabashimira nanje bakunzi ba Fresh TV make your comment muvuga uburyo muha mwabonye abantu tubazanira Sandi yavuze ngo twamakiriye ahantu heza erega nawe uri mwiza merci beaucoup umuntu mwiza ni byiza ko yakirirwa ahantu heza agakora ikiganiro ciza akayaga n'abantu beza akakigwa n'abafana beza ba Fresh TV turabakunda cyane ciao ciao hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.